nkundira ndabwenda ikaze mu kwezi kwa gatandatu, ukwezi kw'uguhabwa n'ijuru, ihishurirwa rishasha. Imana ishimwe cyane. Ndakwifurije kubona ubwiza bw'Imana, ndakwifurije kubona ibyiza Imana iguhishiye, ndakwifurije kubona bya bindi yavuze ngo mpamagara ndakwitaba, ndakwereke iby'amaso atari bwabone. Bakunzi, twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu gitabo ca Ezekiel igice 8 kuva ku murongo wa mbere ushaka ku murongo wa 4. Ezekiel igice 8 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 4 handitswe ngo, nuko mwaka wa gatandatu mu kwezi kwa gatandatu ku munsi ugira gatanu uko kwezi, nari nicaye mu nzu yanje n'abakuru b'Ubuyuda bicaye imbere yanje, maze ukuboko kuhoraho k'umwami uhoraho kunsumira hano nyene. Ngize ntya mbona nk'ufise ishusho isa n'umuriro, kandi uhereye ahobaye mu rukenyerero rwiwe ugasubiza ahera hepfo yari umuriro. Uhereye ahobaye mu rukenyerero rwiwe ugasubiza ahera haruguru hasa n'ibica ibibatsi biboneka nk'umuringa w'umujumu. Maze aramvura igisa n'ukuboko, afata umushatsi wo ku mutwe wanje, maze mpemu aranterura ancisha hagati y'ijuru n'isi. Muri uko kwerekwa n'Imana mbona anjana i Yerusalemu, anshikana ku rugi rw'ikirimba c'inyubakwa kirabana n'iburaruko, ahari intebe y'igishushanyo c'ikeba gikeba Imana. Kandi raba, ubwiza bw'Imana y'Abisirayeli niho bwari buri, nk'uko nari narabwerekewe mu kiyaya. Imana ishimirwe cyane. Mukundwa uriko uradukurikira, namwe mwamudukurikira muri benshi, Imana ibahezagire. Nkundira ndabwenda ikaze mu kwezi kwa gatandatu, ukwezi kw'uguhabwa n'ijuru, ihishurirwa rishasha. Imana ishimwe cyane. Uyu Ezekiel yari yarigeze kubona ubwiza bw'Imana, asura kubona mugahishurirwa n'ibindi bintu. Ihishurirwa igufasha kubona ibigenda neza n'ibitagenda neza. Mu gitabo c'Imigani igice ca 29 umurongo wa 18 handitse ngo, iyo hatari guhishurirwa abantu bigira uko bagomba, ariko uwitondera ivyagezwe aba ahiriwe. Ihishurirwa rigufasha kutazimagirika. Imana iguhishurirwa mu rugendo urimo, nawe utarakizwa iguhishurirwa ry'ivyo urimo, kuko naho bokuba ari ubutumwa gute utaronse ihishurirwa ntivyoroshe ko wihana. Imana ikugenderere bikuviremo kwihana, kandi nawe ukijijwe namba ari ivyo ugenderamo bitabereye, uhishurirwe ivyo urimo. Ijambo ry'Imana ngo ni icirore rigufashe kubona ivyo umuntu adashaka kukubarira. Mwemu yera umwe atwemeza ivy'icaha n'amateka, akwemeze kandi ivyiza urimo aguhishurire kugira ngo bibe vyiza cane. Ikintu catumye Paulo avuga ngo, siniruka nk'utazi yaja, kandi sintera ibipfunsi nk'uhusha. Yariko aravuga ku bijanye n'irushanwa. Ndakwifurije kubona ubwiza bw'Imana, ndakwifurije kubona ibyiza Imana iguhishiye, ndakwifurije kubona vya bindi yavuze ngo mpamagara ndakwitaba, ndakwereke ivy'amaso atari bwabone. Imana ikugire neza, Imana iguhe ukwezi kwiza, ugendere umwihishurirwa uhawe n'ijuru ritazanywe n'ubwenge bwawe gusa. Ubwenge ni bwiza, ubumenyi ni bwiza, ariko Imana iguhishurire, ikwereke umwiza n'umuco, uhitemo neza, uragahezagirwa. Ukwezi kwiza mu vyawe no mu bawe hose no muri bose, uragahezagirwa. Urakoze kudutega yompi, urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Imana ikugire neza. Urakoze cyane. Amen kandi amen.